ico kintu kungene caje niyo management yabo urumva baraje ati ushigikira impano rero nta gucagura. Hari indirimbo Rinoji yasohoye yagize korabo n'uwundi muntu, urumva urabona iririmba rya Rinoji ni ibintu ahanura cyane community, ariko iyo ndirimbo maze kuyibona nayibonyemo iby'isi cyane, ndayibonamo ubushurashuzi bwinshi, ndayibonamo izindi nzira pe atari zo nazigamwo Rinoji. Ndimwe abantu babigeme batambaye neza ukuntu ndavuga ati nimba byabarebe sinagenda gukubita satani n'urugamba abandi ngo baze bamuvyure bamwambike bamutambishe bakoresheje uburyo bwabo. Nti satani ivyera n'ivy'isi ntibihura. Nimba uwo mudugu waba waguzwe na management nubura looking after, ureke kuwuta ku binogo usubira kuko n'amafaranga. Urumva ivyo vyose baba bari kugomba kukurya inguvu, ahubwo nayo mikaho ushiramo igume yononekara tu bo baguprofita gusa. Yes, bakunze Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmvyikazi Gospel Himbaza Mana. Ndakuramukije wongera mutwigira n'akazina kanyu muri rusange. Mwerewe cyane murakoze. Akazina ni Wema Nera. Ndi umuririmvyikazi w'indirimbo Himbaza Mana. Nkaba ndi umurundikazi. Nkaba ndi umuyobozi wa Wema Entertainment. Umurundi yishimira Uburundi bwiwe. So turaza kuvuga ubuzima bwawe bwose gushika no munsi tukubona ngani ibikorwa umaze gukora bimaze kuba byinshi, ariko tumenya mu gihe gito tukumenye. Ubuto bwanyu bwari bumeze gute? Bwaranzwe n'iki? Ubuto bwacu bwaranzwe n'ineza. Narakunda gukora ineza na cyane cyane ku babibi. Umubibi adashoboye naramuvomera amazi. Umwana w'imfuvyi naramutwara iwacu tugasangira. Mfise impuhwe. Mfise impuhwe. Rero nakuriye mu bihugu byo hanze, mu bihugu bibanye muri Tanzania, ariko ndimvukira ndi umurundikazi. Nkaba naragiriwe bakungenda no mu bihugu bya Australia, ubu akaba ariyo ntoye. Rero ubuto bwanje bwabaye bwo kwama nitahiye neza. Rero ineza yarankwirikiranye. Ndibaza ngira nico gituma banyise Wema. Nagiye gusanga ahubwo Wema ari ineza cyane, isanga mu neza. Murakoze cyane. Mu Burundi mwavukiye he? Kugira muje muri Tanzania byari bigenze gute? Mu Burundi ba mama na 72 b'Abanyagatumba, ariko mama yashatse n'umupapa ari mu Rumonge. Rero intambara ngo y'93 ituma tuja muri Tanzania. Muri ufite imyaka ingahe ico gihe? Nari muto cyane, ngira yari 7 or 8. Sinibuka pe kuko nari muto. 93 nari mfise imyaka indwi. Nari mfise imyaka indwi. Rero twisanga muri Tanzania, ariko mama niyo yari yarakuriye n'ubundi kwabaye nko gusubira muhira. Tuca dukurirayo, tuca tuhava mu nkambi z'impunzi. Ndashaka kumenya ubuzima wabaye muri Tanzania muri ico gihe utaraja mu nkambi z'impunzi. Twabaye ahantu bita Bujiji. Byari bigoye kugira ngo twige. Ntibyari byoroshe kuko icambere abana b'Abarundi byari bigoye kugira ngo babashire muri ajya amashuri y'Igitanzania. Rero twaragiriwe bakwe gatoyi turiga ku mashuri y'Imwanga, barigisha n'igifaransa kuri ayo mashuri, ariko tuhiga gato. Umusako ucuraza, ariko umusako utaraza ubuzima ntibwari bworoshe pe. Kugira ngo dufungure twamanza kugenda ahantu mu Gwici. Mu Gwici ni hirya y'Ibujiji gato, hano haba hari ibigazi n'ibitoki byinshi. Tukaza guca ingero.
rero maze kuronka izo ngero tukabona kuza ikintu twakunda kurya byari ibitoki byitwa ibijivu. Yes, byaba bivuye mu gwici. Inzara yaradukubise sha. Hari ikintu wibuka kijanye n'ubuzima bwa ati hari challenge nabayemo muri Tanzania uno munsi naho ngeze mu mbono uno munsi ntashobora kwibagira umunsi uyu habaye iki. Ikintu nibuka cyane nuko abisilamu barakunda kutugaburira kandi turi abana b'abakiristo. Twaba dushonje aho hantu bujije hari abisilamu benshi ariko hari abisilamu bakunda kuduha ibyo kurya ukabirya unezerewe utitayeho ngo ni umwisilamu. Rero nukuri byarampaye ikigwa gikomeye. Rero bifatanije n'iyomba abisilamu bari n'ineza ukuntu si mpande bavuga ngo kubera ndi umuporoti hariho umuntu agukorera ikintu ukabona ati koko hariho amadini atandukanye ariko pe ari n'umutima inside. Mu gice rero cyo muri Tanzania benshi barahungiye n'ivyo ariko si benshi bagiye bakwe ibyo kuja muri ivyo bihugu vya Burayi. Hariho n'abavuga ko badashobora kuja mu bazungu bazobakoramo amasabune amahirwe yabagarukira ngaho. Byarigeze gushika wiyumva umeze gute? Je kweri narahifuza cyane kandi naranahasengera cyane. Rero mama amaze kugendayo ubwa mbere hatamwe mama kugenda mama twari kumwe kuri dosiye imwe. Rero jewe cyangenda kwiga mu yindi nkambi umuzungu aje kubahoji baca bashira uwundi mwana mu gishingo canje ngo baramfatira uwo mwana aca baragiye Burayi. Rero cuma ndasigaye ariko mama kubera urukundo rw'umuvyeyi yarashitseyo aravuga ati je hari umwana ndasize inyuma. Baca baraza barantora cangirirwa ibakwe njana n'uwo twubakanye n'akana nayo bimaze kwibaruka. Dosiye iratembereye ururiye Rutema kirere indege nibaza ko bwari bwa mbere muracira Dar es Salaam nibaza ko ariho mwazuririra murashitse mu gihugu cya Australia. Umunezero wagendana mu ndege wari umeze gute? Wari uzi ko hanze hameze gute? Inshuti yanje nukuri hariho ukuntu wiyumva kubera icya mbere uba uriko uraraba aho uvuye ukavuga ati ndagiye ahandi hari akarusho kurushaho. Ijambo nibuka navuze ati Dubai Africa nzagaruka kukuraba. Rero nari mfise ibyishimo byinshi ndi mu ndege ariko nkagira n'ubwoba kuko wamenga iradutibuye ariko nukuri ni ibintu binezeye. Niwo munezero numva nagize nyene ntazapfa nibagiye. Challenge zo mu misi ya mbere rero gishika mu gihugu cya Australia hari gihe rimwe na rimwe bw'ubuzima abari bubi mu nkambi nibuka kwa kuja gutega rya garama kwa gusenya niki byagushikira ukumva umenga urakumbuye hamwe wavuye nubwo uri muri za nyishoro basengeye Imana cyane gose. Ikintu cyabaye challenge cyane ibifungo narashitseyo birananira pe. Ndumva birase ntashobora kurya amashu yaho ntashobora kurya isamaki zaho. Ikintu naryaga waba umuceri waho ariko ibindi numva mu kanwa bitafashe. Rero ndavuga Mana none izi ndya tuzazameramo kunyene ariko kubera iminota uba ufiseyo uba ukiriyo muri Afurika mu kanwa hawe haba hakiriho muri Afurika nyene nasanze ni umubiri wawe uba utarabipikinga. Rero byarampaye kumva kumenga hazangoraga. Urushako rwanyu mwagiye kubaka mufise imyaka ingahe? No munsi mufise abana bangahe? Bimeze gute muri rusange? Urakoze cyane. Je nagiye kubaka nkiri muto. Urumva iyo sitori naguhaye mama amaze kunsiga nyene nararavye ngize aha rero uri umwana w'umukobwa kubera nakuze ndi umukobwa ndirinda cyane. Ikintu natinya cyane pe naratinya icyaha kubera ndakunda Imana cyane. Rero ikintu navuga ati Mana undinde ibyaha turabikora muga hariho ibindi utinya pe. Uvuga ati jewe ibi byaha hari haho ntashobora. Rero ikintu nabwiye Imana nabwiye Imana nshira ahantu
nzashishikara kwirinda. Rero mpafise uwo muhungu twikundaniye nza mbona arambwiye ati none ko bagiye bose sigara ngaha. Rero nagiye mfise imyaka 19 nari muto cyane muga sinari muto mu bwenge kuko ico gihe nari umwarimu nkongera nkaba nari mu bintu vy'ikiganga. Rero pe ntabwo navuga ngo nari muto cyane kubera ndakuze ndi umukobwa ndi mature. Rero mfise abana bane kugeza ubu, mfise babiri bariko baraja kuri universite, n'abandi babiri batatu bari kuri high school n'umwe ari muri primary school. Rero nta bato mfise cyane. Aha ndakujije pe. Agakiza katanguriye he? Mu nkambi canke muri Australia? Mu nkambi oya, ahubwo nakuriye aho Ikigoma. Twasenga kw'ikanisa rya Pentecoste ry'Imwanga. Rimwe na rimwe twaragenda Mwandiga aho bita Mwandiga, ariko twari mu Gakiza pe Imwanga. Rero twakuze tugenda kw'ikanisa dukunda ibikorwa vyo kw'ikanisa, haragera aho tubigira umurimo wa misi yose. Ukamenya ati kuwa kane n'amahombi, kuwa gatanu n'amasengesho, kuwa gatandatu ni guterana bose, kuwa Mungu no guterana. Kuririmba biza gute? Kuririmba natanguye kuririmba nkiri mutoya. Nkiri muri Sunday school, ariko sinari nzi ibiko nzobijamwo pe. Kubesha n'icaha sinari nzi ko nzogira indirimbo ziri professional, kubera nyene numva ntavyitayeho cyane. Ariko narumva mbikunda cyane. Rero aho byatanguriye turi Ikibondo ni muri Tanzania, ni Kigoma, sinzi ko iri muri Kigoma cyangwa iri muri Mwanza. Indege yaradusize, imaze kudusiga kubera bari babuze izina ryacu ry'uko twurira, uko nyene bagize transfer. Yogaye abantu baradutwenga baratugira nabi pe. Rero numva umenga isi hariho kungene igiye kundusha gato. Mvuga Mana niho nkora nzagukorera pe, nzakuririmbira nzagukorera. Rero Imana ni nziza cyane, igize reka ndahagukure. Rero kuririmba aho byahereye nari muri Sunday school, nongera mba muri wa mushokwaya. Nshitse muri Australia, Imana inyibutsa isezerano ko navuze nzagukorera, bica biheraho rero cyanangurira. Kariyeri kitangura gute rero uvuga ati no munsi nta kwaya ndimo, nta sanzwe ndimo, ntangwe kurimba ku biti cyo wanje? Nukuri se nkubesha ntibyari byoroshe. Baranyivye amahera kandi menshi, nja ahantu ndigunga, ngira agahinda kanini cyane. Yarangahe ico? Sorry? Yarangahe amahera? Byari $100 vy'amadolari. Uri wabiciye mu gihe kingana gute? Ngira nk'imyaka 5, ubika duke yari imyaka myinshi. Rero $100 vy'amadolari bingana n'amahera y'amarundi ni menshi cyane, sinzi ko yaharura. Muri iki gihe turi ngira ni miliyari ngira sinzi. Umuntu yagutwaye mu buryo bumeze gute? Urumva nahevye akazi nakora k'ubu educator. Rero maze kugaheba, baranyereka ikampani ishobora kugira ibintu vy'amashare, udandaza ibintu bakakugurira amahera akaza n'ingo. Rero iyo kampani sinari nzi ko arabasuma. Naragize share ubwa mbere baranyishura kuko ku munsi bampemba $400 canke $500. Ubwa mbere kwishiramwe mitahe warabona ko ayo mahera ari karanze neza, bakanayashira muri konti. Ubwa kabiri barayashiramwo, ubwa gatatu barayashiramwo, ubwa kane barayashiramwo n'ubwa gatanu. Rero barambwira ati kugira ngo uronke amahera menshi shiramo menshi, ayandi kugira bimeze tuce tugira tubidandaza ari vyinshi. Rero tuca shiramo menshi two nari mfise twose, tuca dushiramo, mugabo tuyashiramo yari muri account yiwacu. Bagiriye ko kubera baba bafise byose wabahaye iyo muri account, baba bafise BSB na account number, nyene bagiye bakuramo bakuvura. Ndabandikira mbona ntibishuye, guhamagara mbona ntibishuye. Umwe twahora tuyaga kuri Zoom tubonana mbona ntawo mbona.
amahera baragiye. Ibihumbi 100 guheba akazi ukaca utora utwo wizigamye kugira ngo utangure umugambi nawe nk'abandi, ni rwe ruhombo mba wagize ku mutima? Ni icahe kintu kigukoye ku mutima ukabona ati narasubiye inyuma gatoyi mu buzima bwanje? Iyo ico kibazo nagize caratumye nsubira inyuma rwose, kuko nsa n'uwatanguriye kuri zero. Urumva ibintu waba warabitse mu myaka 5 usubira kuri ya myaka 5 kandi kugira uzobishikire ntabwo biba vyoroshe. Kandi n'ikindi ntabwo ari abo gusa, nyene maze kumva ati ndagiye mu buririmvyi, umumeneja yantoye ngo nogufasha ni umunyarwanda aba muri Adelaide, niyumva n'iki kiganiro azayinyumva, gusa sinamuvuga izina kubera ariyizi. Nabwiye ati ndagufasha pe n'ukuri ngomba uzaba umuririmbyi ukomeye, nabonye uri n'impano. Co kimwe na Naka. Nawe abaraje umutahe ngo turashizeho ibihumbi 20 abarakubise. Mwe mwamaze gusohora indirimbo zimwe zitari bwasohoka? Twari tumaze gusohora Abagwanyi, tugomba dusohora Urugamba. Mbona Umutama ntari karavuga, namubaze se Mutama basi twa tuntu twanje watunsubije ngo harayo nakunyaze mu mufuko nzoyaguha ndayarose. Avuga ati vya bintu vyagakomeye, mugabo icizero akambwira ko ari pasiteri ari bishop, nanje namwizeye kubera ari bishop. Vuga rero iyo kimwe turi mu murimo w'Imana, turi mu murimo w'Imana, iyo bija hose ngira ntiyokora ivy'abisi bakora, azansubiza. Nshuti yanje niyi saha pe. Kuririmba kwawe rero niho kwatumye uronka inkomezi bivanye n'izo challenge waciye? Ivyo vyose naciyemo vyatumye vyangeze ikibuye pe, kuko nararaba nimba ushobora kunyagwa n'umupasiteri ukanyagwa n'abantu mwirirwana, si n'uwo gusa, hariho n'abandi baje. Uwo mugabo nyene bose baba muri Adelaide, n'abandi bagabo barezi ngomba kubavuga amazina, ariko nibanyumva bazaca bimenya, bariyizi. Rero maze kubona ubwo buzima buncanze, rero ndavuga ntereka basi nshireho isoko ry'ikinyafrika aha hantu mbaye, ndabe ko notangura ubuzima bushasha, kuko mbona byose binduhije. Nabo bati turakuzanira ikontenere y'indagara n'imikeke, duhe ibihumbi 100 vy'amadolari tukuzanire. Ndavuga ntayo mfise, canke ndagukina ikimina. Urakizi ikimina? Bampa inambo, menga yari namba ya 21 ikimina around abazuba. Rero amahera bamaze kuyampa, ndayongerereza duke two Mutama yagize, two Mutama yanguranye, ndayabaha oro. Rero ndayabahaye ni maze kuyabaha, niho rero navuga ati bagiye kunzanira imikeke n'indagara n'ibitoki, kubera hari iwacu ntabiriho. Nshuti yanje barambwira ati hari mu 2021 barambwira ati mu 12 bizaba bigushikiye. Ndarindira ndabura. Barasubira ati mu 12 ndarindira ndabura. Barasubira ati mu 4 ndarindira ndabura. Aho nabaha ibihumbi 30 vy'amadolari, barindiye ko nzabaha ibindi ibihumbi 70 babishikanye. Twarageze no muri koti, abaroya barabahamagara ati byaratugoye n'iyi saha. Cyori ikibazo cyinshi cyane, nize he tuza kugaruka ko muri challenge ugiye urahura nazo z'ubuzima, ariko tuza kugaruka no muri muzike cyane kubo wafashije kuvyo wagiye uracamo gushika no munsi. Nize he indirimbo cyane cyane mu ndirimbo wasohoye wumva no munsi uvuga ati indirimbo ndayikunda cyane, hari kimwe gusa bivanye na kimwe? Urumva ibyo byose ndadondaguye, shika mukomere musirikare wa Kristo, kuko ibyo tugwana ntabwo ari iby'inyama n'amaraso, urugamba.
urugamba pe ngo wirirwa mu butayu usenga ngo amavi yawe yabaye nk'ibirenge vy'izovu. Hari igihe usenga ati Mana kubera ko ibi biguma bimbako nyene nka jewe narava banyivyijana ubundi naho ngaje kumfasha kuririmba aratwaye 200 abandi nabo ngo mbashinga agasoko baratwaye 30 ugasigara wishura imideni y'umuntu yakuririye amafaranga usigara umwishurira kuko nkayo y'ikimina nyene abantu narabababaje bari mu kimina byaciye bitangura gutuma nza ndariha ncerewe. Umupasiteri yitwa Jeremaya Imana imuhezagire cane niwe mutama yanyihanganiye nabwiye ikibazo nari mfise ariyiza ari muri Australia yitwa Jeremaya aba muri PF niwe muntu yantahuye wenyene muri abo bantu bose twakinana ikimina. Naramubwiye se pasiteri baranyivye rega jewe aravuga ati sawa we niwe yaronka gusa uzoca umbwira tubahe niwe muntu yampaye agatima ko kumva hariho abandi bantu bagifise umutima wo gutahura abandi ariko abandi inshuti zanje nawe uwo mugore anyamajana 2 nukuri nawe twatekekoha cyari kibazo cyane. Gushinga rero Wema Entertainment cane mu gihugu ca Afrika mu Burundi mu mavuko yawe y'igihugu cawe warufise buzimeze gute? Igicapo nari mfise ntabwo ari kimubona uno munsi. Ujya mukobwa Arovera wanje ndamurongeka mu Rwanda sinari bwibwe amahera. Ahubwo turaza gusubira gatoye kuko hamanje gutanguriramwo muri Inzirinoje cyo kumutwana na Brandi Promoter mu nyuma tubona bavuye new story donc umuntu akijije muri Inzikazi wa gospel aje gushigikira impano mu Burundi ariko batarimba ivy'Imana caje gute ico kintu? Ico kintu kungene caje niyo management yabo vyabaye ibintu vya sinovuga ko ari accident navyisanzemo. Urumva baraje ati ushigikira impano rero ntabwo cagura hariho umwana ngaho aririmba neza wanabashigikira nabo rero cangira umutima wo kuvuga aba bana nubwo bataririmba vy'Imana reka ndabashigikire sangine tomorrow bazaza bankwerekere nukuri yariyo purpose nabamvuga mfise ariko rero cansanga imbere hari indirimbo Rinoji yasohoye yagize korabo n'uwundi muntu nabo uwo muntu yaravuye ntabwo ari kure cyane yari yamaze gusohora izi mbomvu uri izi zose namukoreye niho nagiye kubona ndavuga ati aya iyi ndimbo yibonye mu gituma uvuga ati ndagusezereye izanje birageze ndabona ko intumbero atari mushaka atari cyo cyifuzo cyane. Urumva urabona iririmba rya Rinoji ni ibintu ahanura cyane community rero byarananezera kubona aririmba neza cyane Rinoji arafise amajambo afasha abana b'igihugu gusubira hamwe ariko iyo ndirimbo maze kuyibona nayibonyemo iby'isi cyane ndayibonamo ubushurashuzi bwinshi ndayibonamo izindi nzira pe atari zo nazigamwo Rinoji. Ni indirimbo arimwo abantu benshi abarinzi benshi ntabwo ari benshi cyane ariko harimo abantu babigeme batambaye neza ukuntu ndavuga ati nimba byabarebe sinagenda gukubita satani n'urugamba abandi ngo baze bamuvyure bamwambike bamutambishe bakoresheje uburyo bwabo nti satani ibyera n'iby'isi ntibihura ndasezera pe ndababwira ati jewe ibi bintu ntabyo nashobora ariko kandi hari hayandi n'amakosa menshi bari bankoreye nizo challenge nshaka kubaza nari nagerageje gutorera ariko iyo ndirimbo imaze kuzana cemvuga mudani nize challenge wahuye nazo mu gufasha management yari muri Rinoji itarajamo Arovera ikimora ndi promoter kweri kubesha si byanje hariho akantu aho byatugoreye urabona uriko urafasha umuntu uba ukeneye nawe ashyiremo utuguvu agufashe umaze gusetinga management yawe ukagura imiduga ukaba uziga ko muri gukora cyane mukorera hamwe birakugira shoki iyo ubonye abo bana uri gufasha bo bumenga ntibavyitayeho ukutavyitaho n'ukwahe nimba uwo mudigo waba waguzwe na management nubura looking after ureke kuwuta ku binogo usubira kuko n'amafaranga
kandi ikindi nyamuririmbyi nyene ugiye kuraba kuri konti ya YouTube ugasanga uduhera twose bakuyeyo bakakubwira ati jewe nta mahera nakuyeyo. Kandi ugiye kubaza kuri benki bakakubwira ati naka nyene ni wa mahera aba yayatoye. Urumva ivyo vyose baba bari kugomba kukurya inguvu ahubwo nayo mikaho ushiramo igume yononekara tu bo baguprofita gusa. Abarimvye bafashe bakiri batoyi batararonka ibiteramo urabatunze ikiringo kirenga umwaka ari bo batunze bagaburira bagira gute. Hari ibiteramo bagenda bararonka ubwo buryo iyo baburonse nimwe mwabujera nimwe mwapatana eka no mu biteramo ntitwanamenya nuko bapatanye ivyo biteramo ko nyene twarashizemo imitahe turaheba n'imitahe. Uno musi mu nyuma uza gufata ingingo gute rero yo kuvuga ati reka ndeke gufasha za mpano nako ndavuga ngo umuntu wese afise impano no gufasha reka nsubire nje muri cya kivuzo canje ya vizo yanje yo kugira nshigikire mu gospel mpimbaza indirimbo mpimbaza. Urabona igituma narate Arovera we yarasanzwe arimo cyo kimwe na Rinoji na ujya muhongo. Icyambere aba bana bakorera Imana hari ico batinya, baratinya ububeshi, batinya ijambo ryabo, batinya ikintu baba barimo. Kweri sinavuga ngo iki Arovera naho yakora ikintu kimeze gutaraza akambwira nk'umuvyeyi akambwira ati mama iki kintu ndagikore gute bigende gute ariko aba bana basekera akora inshuti yanje siko bimeze. Kandi hariho ukuntu aba bana bakorera Imana batinya n'Imana. Tureke no kuvuga ngo management yanje ugasanga umwana aratinya Imana bigatuma yamira mukuri akavuga ati mama iki kintu nagikora gute agashikira umuyobozi mubona iki kintu nagikora gute ikintu cyose bakagishira clear. Ariko aba bandi bana barashobora no kufatira decision zabo bwabo atavyo. Rero uri nk'umuntu ugumusukamwe imitahe kandi amahera aragoye kubona cyane. Arabibaza ko hariya muri amahera ari gushuka umuntu atora ku buryo umuntu umutelefone ino ikibazo cyambira kubwira kugira ikibazo cy'ubukene. Ese nuko biri umuntu ashika atora tuvyumviye inshuti yanje amahera aragoye n'aya madolari 50 wumva kugira uyakorere ku muzungu mukuruba wabize cyuwe nene uratabana mu nzu ukagenda ukayakorera. Amahera aragoye cyane uko mubona ubuzima bugoya niko no mu bazungu bugoye. Rero turakora kutakora akazi kamwe ngo ibi wabikora nkora kuri ntibikunda. Uno musi kumwe na Arovera muri Wema Entertainment kumwe n'abandi ba gospel nihe vision ufise kuri bo nicaye gicako ufise uvuga ati ndifuza umuziki gospel mpimbaza kukura kuri kino kintu ejo nkabona ko bageze ahandi hantu. Ikintu cyambere ndashaka ko indirimbo bakora zikiza imitima ya benshi. Indirimbo bakora zidaherera mu gihugu cy'u Burundi ahubwo zigenda ku isi yose. Indirimbo bakora ziba international n'ayandi ibindi bihugu bikatumenya kurushaho. Rero ico nifuza kazoza kabo nuko dukora cyane tukahesha Burundi iteka n'abarundi bacu mu kumenyekanisha ibikorwa byacu mu mahanga no mu gukiza imitima ya benshi. Kuko Imana nimba yaradutoranije ngo dukore tukaba tuyizeye ukwizera kwacu kuzatuma tugera kure kubera ari izabidukorera kuko twebwe nta kintu twakora pe. Nibi jewe nkora jewe nka Wema ntavyo nakora ariko Imana yoyo yapanze ko tuza muri iyi mirimo izaduha pe kugira ngo dutware ubutumwa kure. Tuzakora ibiteramo n'abandi bana tubazane n'izindi mpano zimenyekane Uburundi nyene tubane iyo Wema Entertainment irimwo abana b'impano pe. Wema Entertainment ifise vision imeze gute mu gihugu cyacu cyo Burundi uri ngaha nawe ufite amakorabo ameze gute n'ivyo bikorwa biri hafi muri rusange? Ibikorwa dufise nuko turiko turakorana indirimbo n'umuririmbyi ya Arovera Muhimbare ariko Elize ntarimo
nawe hanyuma tuzayikora kandi turiko turategura ibiteramo bitandukanye mu ntara zose, Bujumbura, Gitega, Ngozi n'ahandi no muri Burunga. Turifuza kunezerererwa hamwe n'abakunzi bacu kugira ngo dushishikare guhimbaza umurimo w'Imana. Hari ico ntababajije mwogenda mutashikirije? Ico utambajije nifuza kuvuga ni itandukaniro riri hagati yo gukorera ngaha no gukorera ibikorwa mu gihugu ca Australia. Aha iyo uriko urakora ngaha biba vyoroshe cane kubera abantu babona mu maso, ariko iyo uba uri hariya biba bimeze gute, bikugendera gute cane cane kubijanye uburyo cane cane no kuboneka ibikorwa wari ushaka wari wifuza bababwiye kuri telefone babikoze? Iyo uri gukorera ngaha mba ndabibonera ivyo ndababwira ati reka dukoroko biba vyoroshe cane, ariko ari kw'ifone hari igihe management ndondera ntahari bagasanga ndi mu kazi ibintu bikaba vyononekaye, kandi no mu kuririmba kwanje ntibiba vyoroshe gushutingira mu Burayi, ariko vyose tubiba ni vyiza. So reka ndagushimire nonga ndayifuza isabukuru ry'imyaka 3, sinzi ko wogenda bitubajije ko muzohimbaza ku munsi w'ejo. Karibu cyane, ndizera namwe tuzaba turi kumwe. Ico mwibuka citandukanye muzovuga ati twatanguye iboma entertainment turi muri iki no munsi ndishimira kubona tweze kuri uru rugero. Ico mwishimira ku myaka 3 iheze ni nyabaki? Ico nishimira cyane ku myaka 3 iheze nuko ubu aho turi duhagaze neza, nta kintu caza kitunyuganza nka za ngunza zaza haciye umwaka umwe, imyaka 2. Ubu dukora ibintu dufise confident, turaba dasigano. Nimba Rovera ahuye n'ikibazo mba ndakizi, mbabarana nawe urumva timo turi one, we are one. Itimo pe dukorera mu bumwe bwinshi, rero ni navyo bituma twishima kuko relationship ni ikintu gikomeye cyane. So rekaye ndabifurize kugubwa neza, kumerwa neza no kugira umunsi mukuru mwiza no kugira ibikorwa vyiza muje gukora muri iki gihugu cyane cyane tubone Wema yateye imbere cyane kurisha aho iri uyu munsi. Murakoze cyane kandi ishimye no kukumenya ni rya mbere ndakubonye. Kuva ninyigije imyaka 2 kandi uri umuntu mwiza. Asante. Baze barakubona. Asante. Rero Imana ikumpera umugisha izaguha ijuru na cyane cyane. Nico kintu tuma dusengera buri munsi. Yirize byiza. Murakoze.